nuko uwitwa k.mbappe rote kugeza muri kano kanya novuga ngo yoba ari karasaba canke ari karasaba amafaranga novuga ngo agera ku mafaranga imiliyoni amajana 240 z'amayero bivaye nuko n'amatati novuga ngo bagiranye n'ino equipe yitwa Paris Saint-Germain mu gihe yarayirimwo avuye muri equipe yitwa Monaco akaza akamara imyaka n'imyaka abafasha gutsinda ibitsindo bitari bike akabafasha kuba batwara ama ligue bagashaka kuvasha bitwambe vya spe nako kino gikombe ca ligue kuzana ibikombe bitandukanye vyo mu gihugu cy'Ubufaransa cya Coupe de France n'ibindi bitandukanye muri equipe rero yitwa novuga ngo Paris Saint-Germain na k.mbappe ngo hari amatata akomeye hagati y'imigwi hagati ya equipe ya Paris Saint-Germain hagati kandi yitwa k.mbappe rote ngo rero kugeza muri kino gihe ngo k.mbappe rote yoba ari karasaba amafaranga agera ku miliyoni amajana 240 ariko sivyo vyonyene equipe ya Paris Saint-Germain nayo kugeza muri kino gihe nyuma ko yumva yuko witwa k.mbappe ari karasaba amafaranga agera ku miliyoni amajana 240 ni ibintu vawe bimaze imistari bike ariko no munsi ngo Paris Saint-Germain nayo isanzwe n'urongowe n'uwino mu perez yitwa Nasser Khelaifi ngo nawe yoba ari karasaba ngo hafi imiliyoni 180 bivaye nuko witwa k.mbappe rote yavuye muri equipe yitwa Paris Saint-Germain akerekeza muri equipe yitwa Madrid gwico ko ramuhora kugeza muri kino gihe nuko ngo buriya Paris Saint-Germain kiramuvuga kuko ati wewe waratubeshe watubwiye ibintu bitari vyo utubwira ibintu bitandukanye uza kutubwira yuko utazoshobora kuba usohoka muri equipe yitwa Paris Saint-Germain utasohotse muri equipe yitwa Paris Saint-Germain ko buntu nuvuga ngo k.mbappe yavuye muri equipe ya Paris Saint-Germain yarabebeshe yuko atazubwira sohoka muri equipe yitwa Paris Saint-Germain asohoka ku buntu rero ni ibintu vy'ivugu canke ibintu biko biravuga muri equipe umwe kasaba miliyoni 240 uwundi nawe karasaba imiliyoni 180 umwe wese afise ivyo karavuga umwe ngo aramatati y'ibitandukanye uwundi navuga ati wora tubeshe tanga amafaranga naya ino dossier rero sinzi igiye kwikira herera hagati ya Paris Saint-Germain n'uwitwa k.mbappe rote dossier ikomeye kabisa kandi kakayi ugerageje kuraba hagati ya Mbappe ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain ibintu bibabigoye gusobanura cyane kubera ko n'abantu babiri bagiranye amatata agiye atandukanye ndetse anakomakomeye rero musatirizi wa Madrid w'imyaka 26 ubona ko ariko ararekrama amafaranga menshi cyane gose harimo miliyoni zigera kuri 55 z'amafaranga y'amayero y'umushahara batigeze bamuha bano bagabo ba Paris Saint-Germain bari bamufitiye hakaba n'ayandi mafaranga bari baramwemereye kubijanye n'amasezerano ya mbere yasinye igihe yagomba je muri equipe ya Madrid hanyuma bigaca vyanka agaca ahitamo kubongera amasezerano amafaranga bari bamwemereye ntibayamuhaye rero aravuga ngo ano mafaranga yose ndayakeneye rero kugeza kakanya bivanye n'ibintu bivyagiye biraba bigiye bitandukanye Paris Saint-Germain bagenda baramwitwara canke banamuvuga nabi Mbappe aravuga ngo rero nanje ku ruhande rwanje amafaranga yanje ndayakeneye yego hanyuma Paris Saint-Germain nabi kiravuga ngo nawe tuvugana waratwemereye yuko utazigera uva muri equipe ya Paris Saint-Germain ku buntu neza cyane uratubwira ko uko vyogenda kose uzokwiyaranja bikaba ngombwa ko equipe yose gutwari kugura ariko nibaza ko ari ikintu kitabaye kikiba uko bari babipanze kubera ko bwa mbere na mbere k.mbappe routine yarabizi neza ngo equipe ya Paris Saint-Germain nihagira ko ngenda nkabongera bwa mbere na mbere amasezerano hanyuma nkaje kubakinira iyo myaka kanaka tuzoba dusinyaniye hakagira rero nanje ku ruhande rwanje ko fata ingingo yo kugenda bazonyorohereza kugenda kwanje kokoroha mugabo Paris Saint-Germain babone Mbappe yinjiye mu mwaka wa nyuma y'amasezerano yiwe hanyuma ceja muri equipe ya Madrid bati natwe turaguhasha baca batangwa gukoresha blood de fer batangura kumubuzana uvuga gukina batangura kumutira ubwoba ku mpamvu zigiye zitandukanye ubwo rero hazamo na president Emmanuel Macron kanatsina nawe nyene novuga yagize nice bikora ko gatonye nubwo watigeze atiriza k.mbappe routine ubwa kabiri ko aguma muri Paris Saint-Germain yavuze ati we nimba ushaka kugenda uragenda uzombwire gusiga uzogira mugabo ukudafatwa neza kwa Kylian Mbappe kuragaragara muri equipe ya Paris Saint-Germain ko kuriko kuramukorera Kylian Mbappe rero amaze gushangashirwa n'ivyo binacira avuga ngo ibintu twavuganye nta mpamvu nimwe yo kubikurikiza kubera ko nabo nyene ku ruhande rwabo ntibigeze bakurikiza ibyo twasezeranye Mbappe aca ifatira ngo yigira muri equipe ya Madrid atabindi bintu bibaye ngo Paris Saint-Germain barindi bakura ko n'inoti n'ijana ku mafaranga Mbappe aguzwe rero nivyo bintu biko birasa nibigaruka Kylian Mbappe rutine akavuga ngo mwarafashe nabi mwampfunyirije kariyere yanje mwanyimye mwanya wo gukina kandi narinde bimerita
mwashize hanze y'abandi akarenganyo nakure muri equipe ya Paris Saint-Germain ntegerezwa kugahembegwa ibintu bimeze nk'ihadamu ndetse n'amafaranga mwari mufitiye nasa no wirengagije miliyoni 55 z'amafaranga y'amahero y'umushahara murayampa ndayatwarana hanyuma Paris Saint-Germain nabo bagaca bavuga ngo none nawe ko ati watwemereye ukatubwira ngo ntuzogenda ku buntu eske twe urumva yuko ata amafaranga yawe dukeneye ubwo rero natwe turi amafaranga agera ku miliyoni 180 rero uvuga ko ni bimwe mu bintu bisa n'ibihangayikishije equipe ya Paris Saint-Germain biriko biraba hagati yabona k.mbappe routine umwe ati zana ibi undi azana ibi kano kanya babigejeje mu bucamanza ubwa mbere Mbappe yari yabatsinze Paris iravuga ngo turunguruza hanyuma twongere twitware rero no kugeza akakanya nivyo barimo ikinyamakuru citwa Paris cyatangaje no nkuru kivuga yuko kugeza umwanya Mbappe reklame miliyoni zigera ku majana 240 muri rusangi hanyuma equipe ya Paris Saint-Germain ikareklama amafaranga agera ku miliyoni 180 rero ni izo changamoto ziko ziraba hagati y'aba babiri ari Mbappe ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain ubona ngo ni ibintu by'ukuri bisa nibikomeye biriko birahuza zino equipe zigira no mvango harimo na bras frère ni bras de fer bras de fer ari biriki yuzuye mu cyane komeye kabisa bara ko imwe amafaranga menshi miliyoni amajana 2 na amafaranga menshi 240 ubundi 180 amafaranga usanga umukinyo ku mugabane wa Burayi yo mara myaka nka 200 ariko arayakorera aya mafaranga ni menshi na nuno Neymar Junior yaguzwe cross liberatoire amajana 122 yari record kabisa ariko nizera ko bigoye cyane ko Paris Saint-Germain yohava ifata ino ngingo ku mano mafaranga Kylian Mbappe rote bivanye n'ukuntu yasohotse ubundi urumva ko Paris ishobora gutsindwa ikunguruzwa ariko ni ibintu je kubganje numva ko bizorangira n'ivyo Paris irishe ayo mafaranga Mbappe ariko sinizera yuko bazomuriha amafaranga yose miliyoni amajana 200 kiragoye kuko hari na bimwe mu ngingo uza gusanga na Mbappe ubwiyo binamukorako barasezeranye ko Mbappe utegerezwa gusohoka ngaha uguzwe ku mafaranga ariko wafashe ingingo yo gusohoka ku buntu amafaranga na make yatukuriye ko urumva ivyo biri muri bimwe byoza gukora ko Mbappe ariko Mbappe kuri kwiwe gutegerezwa guhagarikirwa tegerezwa kuzoriha azorihwa amwe mu mafaranga kubera ko Paris Saint-Germain hari ivyo yamusezeranye byanatumye nabongera mu masezerano batigeze bashikako uno munsi tuvuge ko ino dossier tuvuga ngo iza guherera he Patrick kuvuga ngo umwe arareklama amajana 40 undi arareklama amajana 180 ese kuno munsi tuvuge ko muri equipe itwa novuga ngo ya Real Madrid kino kibazo ko kiragaragara kuno munsi nako muri equipe ya Paris Saint-Germain n'uwitwa k.mbappe rote tuvuge ijana 180 undi abina 40 biraza ko beherera no dossier ko mbona mengo wanashaka n'ibintu uvuga ngo bidasanzwe amafaranga umwe ninda kuyatanga cyangwa biraza ko guma biherera nyene umwe avuga ngo ndakeneye abina 40 ubundi ndakuvuga ngo ndakeneye 180 ko twumva mengo hari uguhangana gukomeye cyane kwa Paris Saint-Germain n'uwitwa k.mbappe kandi no dossier wanashaka si imisi ibiri ahubwo ni na dossier uvuga ngo imaze imisi kiravuga tuvuge ko dossier iza kuyiherera he Patrick jewe ko ndavyumva cyangwa ko ndiko ndabibona nivyo nariza amategeko ariko nta mategeko menshi nzi ariko mugabo je uko ndavyumva ni nkaho mu biriko biravugwa cyangwa mu nsiguro ziriko ziratangwa Mbappe afise avantage kuruta Paris Saint-Germain kubera ko bwa mbere na mbere Mbappe careklama mu mafaranga atigize ariho yari yarasinye yemerewe hanyuma kandi akanavuga ngo nanafashwe nabi muri equipe ya Paris Saint-Germain hari ibintu byabaye byapfuye kuri kariyeri yanje kubera equipe ya Paris Saint-Germain no mukinyi nabonye abikora Manchester United aravuga ngo jewe Man U yanyiciye kariyeri yanje kubera ko nigeze kugira ikibazo c'imvune birasabwa ko noja kwivuza ariko Manchester United ntiyamvuza ubwo ndareklama nsaba kugira ngo bazana amafaranga bandihe kubera ko kariyeri yanje barayishe none Mbappe igihe yica ariko muri Paris Saint-Germain agashigwa ku gatebe yego akagira iki hanyuma ishamo ry'abakinyi mu Faransa bakaja kurikrama bakavuga ngo ibi bintu bukabandanya mu bikora turabahana bikomeye hanyuma gasubizwa mu rutonde rwo bande akasa karenganya Mbappe ko arakoreka cyane rero ibi byose ni binashobora kwitwara ati none erega kariyeri yanje ari ukuntu yakwamye n'igenja muri Madrid bujya mwabona vyanka vyari ivyuko nabaye mu bihe bibi muri equipe ya Paris Saint-Germain aka kanya nimba neko ndafasha equipe nationale ko bibiri nuko nabaye mu bihe muri Paris Saint-Germain ni ibintu byinshi bigaragara vyakorewe Mbappe kubujye ushaka kuja kuri kramatimpanira equipe ya Paris Saint-Germain gacibwa mande hanyuma ugerageje kumviriza ku ruhande rwa Paris Saint-Germain nabico bavuga jewe nta avantage nini ndagiye kubera iki kuko ni ibintu bivuga ngo narabemereye ko urumva yego narabemereye ko watwemereye ngo ntuzogenda ku buntu none twarabisinyiye
ya nta biri mu byandiko nimba tutabisinyiye ubwo ushobora kuza kumwe ngo watwemereye ko urondera iki ubundi mu majambo uri kuravuga mu majambo atakintu cyanditse nta siguro ufise rero je kubwanje novuga ko birashoboka nivyo ko Mbappe atoriwa no mafaranga yose kubera hari novuga utwo nawe nyene yirengereje ko kubera uko yafashwe nabi muri equipe ya Paris Saint-Germain akavuga ngo jewe bivanye n'ukuntu natwawe nabi akarenganyo nakoro ndakeneye kukarihisha nako nyene kubwivyo kubera ko Mbappe yabasavye bwa mbere amafaranga miliyoni 55 ati jewe murafite amafaranga ubwo nongereza amasezerano twarasinyane turemeranya ko muzoma amafaranga ya bonus agera ku miliyoni 55 rero muyampereze hanyuma inyuma rero aravuga ngo nimba Paris Saint-Germain base kuma amafaranga nasinye twemeranije nkaja mu rubanza nkabatsinda ndibayamba ubwo rero nimba bibaye mu Blade Fer na Jindaje nongereka ibindi bigiye bitandukanye uko biri kose Mbappe arahabwa amafaranga na equipe ya Paris Saint-Germain ashobora kudashika n'ivyo yandi yariko arareklama mugabo uko biri kose Mbappe ategezwa guhabwa n'amafaranga yiwe hanyuma kuri Paris Saint-Germain nibaza ko ivyo bakora Mbappe n'ibintu bisa nibigaragara twabonye hagiye atandukanye twabonye nyuma y'ikibuga twabonye mu itangazamakuru ndetse nabo nyine bakanavyemeza twumvise mu majambo ya Nasser Al-Khelaifi twumvise hagiye atandukanye je ko bwanje no mbona ko uko biri kose Paris Saint-Germain ikora gasinye kugira ngo itunganye bino bintu kugira ngo binagende neza handi hoho baramuzira Mbappe kabisa nuko ati baraza kuba bazira witwa novuga ngo Kylian Mbappe rote nibatamuha amafaranga yiwe agera ku miliyoni 240 nuko twovuga ibiko biravugwa kuwitwa novuga ngo Kylian Mbappe rote ni dossier à suivre tuzoza tubiraba ibikurikira tuva kwitwa Kylian Mbappe rote no turavuga abakintu uvuga ngo cyangwa turavuga abantu b'abafaransa hano uvuga ngo tutarava kuri Kylian Mbappe ariko ni bitandukanye uvuga ngo byo kwitwa Kylian Mbappe no witwa Karim Benzema yakoze ikigano uvuga ngo kidasanzwe aravuga mu bintu bitandukanye avuga kuri no equipe yitwa Real Madrid aravuga kwitwa Florentino Perez aravuga kandi kwitwa Vinicius Junior aravuga kandi kwitwa Kylian Mbappe aza kubavuga cyane cyane wanashaka no kubusatirizi butandukanye bwino equipe yitwa Madrid ariko cyane cyane uvuga ngo yisungano uvuga ngo kuno kwitwa Kylian Mbappe uvuga agiye kuba avuga amajambo akomeye ingene uvuga ngo witwa Kylian Mbappe agiye kuba yoshobora kubafasha mu nkino uvuga ngo zikomeye n'ingene yoshobora kuba yiga gukorana no uvuga ngo n'uwitwa Vinicius Junior mu majambo yavuze amwe mu majambo yavuze witwa no uvuga ngo Karim Benzema n'amajambo menshi yavuze ko tugaduhere wanashaka ku majambo uvuga ngo avuga ko no busatirizi bw'ino equipe ya Madrid ariko kandi yisunga cyane cyane kuwitwa no uvuga ngo Kylian Mbappe aho yavuze amajambo ati Mbappe ni mwiza ino sezo ati ni mwiza gutsinda ibitsindo sikintu gishasha kuri we ati muri equipe ya Paris Saint-Germain yarabikoze muri Madrid azotsinda vyinshi ibe twiteze kuri Kylian Mbappe nuko atsinda ibitsindo Real Madrid uramukeneye cyane kandi hari n'inkino akwiye kubikoreramwo nka Liverpool Atletico Madrid n'indi migwi itandukanye kuko ni imigwi zibira cyane ati Mbappe asaba kwihuza cyangwa asabwa guhuza na Vinicius Junior ico Real Madrid urindiriye kuri Kylian Mbappe nuko ati nico uno mwanya ati